Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imbonesha kure ya Hejuru TV. Turabakengurukiye cane ko twabanye muri 2024 ndetse mwese turabifurije kugira umwaka mushasha mwiza wa 2025. Muzogeje kandi mushike ku ndoto zanyu mu vyo muzokora vyose, Imana izobahezagire. Turabahaye kaze rero tukaba tubazaniye amakuru turi ku itariki ya 2 y'uku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2025. Tukaba tugiye kubageza ko amakuru agiye atandukanye ariko aravugwa mu bisata harimwo politike, umutekano, agateka kazina muntu, harimwo n'ibirabana na matora. Ntimuze gucikwa rero, hari byinshi twabateguriye. Mbere yuko tubageza ko ingingo nkuru twabateguriye, reka turamutse abadukuriki bari imbere mu Burundi, bari mu bice bitandukanye, mu ntara no mu bisagara, bari ku mugabane wa Afurika mu bice biyigize, mu buseruko, mu buraruko, mu rengero hamwe n'ubumanuko, bari ku migabane ya kure, Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya no muri Antarctica. Twabonye ko hari abadukurikira bariyo, turabakengurukiye mwese kandi turabahaye ekaze. Mu ngingo nkuru rero tugiye kwibanda ko nizi zikurikira. Hari inkuru itari nziza ivugwa ku muryango wa Varisito Ndayishimiye, aho abapolisi bacungera urugo rwiwe ikiriri bo barishe abakenyezi babiri babarashe. Turaza kubagezaho rero inkuru ku buryo burambuye mumenye uko vyagenze n'ico rero amakuru ariko aravuga ubu. Nta makuru rero yasakaye ariko benshi bakaba baravuze ko ari ibintu bibabaje cyane kubona mu rugo rwa Varisito Ndayishimiye hari umuntu apfirayo kandi ari perezida w'igihugu. Turaza kubibagezaho. Ikindi tuza kubagezaho ni inkuru yaramutse vugwa ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere, aho umugwi Seni wanse intonde z'urunani Burundi bwa bose kubera harimwo Agatoni Rwasa n'abandi bashinga amateka n'abanywanyi ba CNL. Urwo runani Burundi bwa bose rero muravyibuka ko rwari rwemerewe kwitoza mu matora, rukaba rero rwari ruhurikiyemwo imigambwe Frodebu, Kodebu, CNDD na FEDES Sangira. Rukaba rero rwarakuwe mu bazohiganwa mu matora y'abashinga amateka ku munsi w'ejo. Rero ni inkuru yamenyekanye, turaza kubibageza ko vyose, tubabwire n'abashinga amateka b'umugambwe CNL umugwi Seni wagiriza gutoba izo ntonde z'urunani Burundi bwa bose ku rwego rw'amatora y'abashinga amateka muri urwo runani. Turaza kugaruka kandi kukungene Perezida Varisito Ndayishimiye yemeza ko kuva gitora Butare abarundi bamugwanije cyane ngo Burundi ntibushobore Butare, ariko abarundi rero ngo nibatabona umwimbu uvuye mu Butare utanzwe raryashira mu Soksevu bazomwite umusuma. Ubwiwe niko yabitangaje, navyo turaza kubigaruka ko. Ikindi kandi burunga turaza kugarukaho muvugwa ko 50 batavuga rumwe n'ubutegetsi bafuzwe ku ntonde z'abitozwa mu bajenama ba komine, hamwe n'ayandi twabateguriye mu kanya gatoyi nido ya buri mwemwe. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko wibuke kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa naho tubagezaho amakuru hamwe n'ibiganiro. Perezida Varisito Ndayishimiye agishika ku butegetsi yavuze ko urakora ikindi caha cyose ariko ureke ico gukora amaraso, ariko mu rugo rwiwe amaraso arahuma. Abapolisi bacungera urugo rwa Varisito Ndayishimiye kiriri bishe barashe abakenyezi babiri. Ni inkuru yatumye benshi bakorora amosozi. Aba bakenyezi babiri rero bakaba bararashwe n'abapolisi bacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'isaha 10 z'ubucagucagu ku wa gatandatu. Bamwe mu banyagihugu rero ba muri quartier ya Kiriri muri zone Rohero yakomera Mukaza mu gisagara ca Bujumbura babwiye itororokanizo ry'amakuru Lomanda ko bari bumvise inkoho zivuga mu bucagucaga ariko batari bwamenye ivyabaye, ngo bari bazi ko bacungera umukuru w'igihugu bari bariko bakizura birabana n'umutekano ku kirimba. Ariko rero inkuru yamenyekanye nuko hari abakenyezi babiri boba barishwe muri ubwo bucagucaga. Mu buti rero vyagenze gute? Abandi ico kinyamakuru kivuga ko cavuganye nabo bavuze ko babonye ibiziga bibiri vy'abakenyezi birambabaraye mu ikaburimbo iruhande yabo, ngo hari ibidengeri vy'amaraso n'ibirepe bitekeye isombe. Amakuru ahari nuko rero barashwe boba barabadandaza b'isombe ku isoko ya Jabe, boba baturuka muri zone Mugira iri muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Gusa rero icatumye abo bakenyezi baraswa nticari camenyekana, ntihamenyekanye niba ari abasuma, ariko aba bakenyezi rero bari basanzwe bazwi nk'abadandaza isombe. Ibiziga vy'aba bakenyezi rero babiri
umwidondoro wabo ntiwamenyekanye niyo vyajanwe inyuma y'uko rero bibonwe n'abenegihugu, ariko rero akaba ari inkuru yababaje abantu benshi kubona abantu bapfira ku kirimba c'umukuru w'igihugu kandi ariwe yarajejwe kubakingira. Ni inkuru rero natwe kuri Hejuru TV yitubabaje cane. Mu bindi rero kubirabana n'amatora umugwi Seni wanze intonde z'urunani Burundi bwa bose kubera harimwo agatorwasa n'abandi bashinga amateka n'abanywanyi ba CNL. Ku rwego rw'amatora y'amakomine umugwi Seni werekana ko mu makomine yose uko ari 42 tarutonde na rumwe rw'urunani Burundi bwa bose rwemewe. Ku rwego rw'amatora y'abashinga amateka naho mu kwanka izo ntonde z'urunani Burundi bwa bose umugwi ujejwe amatora mu Burundi Seni usigura ko abashinga amateka bashizwe ku ntonde basanzwe bari mu nama nshinga amateka baserukira umugambwe CNL kandi umugambwe CNL utari muri urwo runani. Umugwi Seni uti ingingo y'112 ibwirizwa rigenga amatora hamwe n'ingingo y'indwi ibwirizwa rigenga imigambwe zarahonyanzwe. Ingingo y'112 ibwirizwa rigenga amatora ivuga ibijanye n'ingene umushinga amateka ashobora kuva mu nama nshinga amateka ikiringo ciwe kitarahera, aho ni nk'iyo apfuye, iyo atanze imihoho, iyo atakibishoboye bivuye ku magara yiwe, iyo asivye atansigura atanze mu kiringo kirenga ica kane c'incuro inama nshinga amateka aba yashashe, canke iyo abogojwe kubera atagikwije ibisabwa kugira ngo akombe ari umushinga amateka. Iyo ngingo y'112 ivuga kandi ko umushinga amateka ashobora kuva mu nama nshinga amateka yavuye mu mugambwe bamushize canke iyo bamwirukanyemwo. Ingingo y'indwi ibwirizwa rigenga imigambwe nayo ikavuga ati umurundi wese akwije imyaka 18 akwije ivyankenerwa arashobora kwinjira mu mugambwe avyishakiye, ingene yinjira mu mugambwe canke ingene awuvamo bitunganywa n'amategeko abagenga uwo mugambwe, nta numwe ashobora kuba umunywanyi w'imigambwe myinshi icarimwe. Abashinga amateka w'umugambwe CNL umugwi Seni wagiriza gutubiza intonde z'urunani Burundi bwa bose ku rwego rw'amatora y'abashinga amateka harimwo Anatole Rwasa, Efrazi Mutezinka na Anatole Karorero mu ntara ya Butanyerera, harimwo Nikodeme Nduwimana, Charles Rugema na Jean Claude Kwizera mu ntara ya Gitega, harimwo Oberi Ntakiyiruta, Laura Harushimana, Agrippine Nihorimbere, Redwine Habarugira na Onesphore Nijimbere mu ntara ya Burunga, harimwo Simo Bizimungu, Pascal Gikeke na Donatille Bacemisi mu ntara ya Bujumbura na Antoinette Ndikumagenge mu ntara ya Buhumuza. Twamenyesha ko ibwirizwa rigenga amatora ritegekanya ko ingingo yaryo 132 ko iyo habayeho abankirwa kwitoza mu matora y'abashinga amateka abemerewe kwitwara ari umugambwe, urunani rw'umugambwe wigenga canke uwo ari we wese ari ku rutonde rw'abitoza, bose rero bakaba ngo bemerewe kwitwara muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu masaha atarenga 48 inyuma yo kumenyeshwa ingingo yo kubakura mu ihiganwa. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro nayo irafise ikiringo c'imisi 8 kugira ngo ishikirize aho ihagaze. Ivya hagatorwa Rwasa n'urunani rwa bose Burundi bwa bose ni gutyo vyifashe. Perezida Evaristo Ndayishimiye yemeza ko kuva gitora ubutare abarundi bamugwanije cane ngo Burundi ntibushobora ubutare, ariko abarundi ngo nibatabona umwimbu uvuye ku butare utanzwe n'arya amashirahamwe Sotrevo ngo bazomwite umusuma. Perezida Ndayishimiye ati abarundi bazoronka amafaranga hamwe babura nico bayokoza. Mu nyigisho z'urwaruka rero yatanze ku munsi w'ejo masengero yo gushimira Imana arangiza umwaka, Perezida Evaristo Ndayishimiye yatanze umuco ku bamwiyumvira ko yashatse kwiba igihugu mu kwegurira ishiramwe Sotrevo ngo ricukura ubutare rw'imurehe. Mu nyigisho z'urwaruka yatanze muri ETS Kamenge, Perezida Evaristo Ndayishimiye yavuze ko abarundi bamugwanije cane kuva hagetorwa ubutare, ariko ko ubutare buzocukurwa kandi butange umwimbo ku gihugu ucerekeye ishiramwe Sotrevo rizocukura ubutare bw'imurehe. Perezida Evaristo Ndayishimiye yavuze ko amasezerano bagiranye na Sotrevo ari meza cane kandi ko mu gihe abarundi batobona umwimbu bazomwita umusuma. Umukuru w'igihugu akaba yaramenyesheje urwaruka ko yifuza gukorana narwo mu gisata c'ubutare n'agataka kuko ari bo kazoza k'ejo k'igihugu. Tubibutse ko ishiramwe Sotrevo ari ryo riheruka kuronka urusha rwo gucukura ubutare bw'imurehe mu kiringo c'imyaka 15, ariko leta y'u Burundi ikazohabwa ibice 20% ku mwimbu ugurishijwe nayo, Sotrevo igahabwa ibice 80 by'abarundi batari bake bagumye biyamiriza.
Mu yandi makuru Burunga hariko haravugwa 50 batavuga rumwe n'ubutegetsi bafuzwe ku ntonde z'abitoza mu bajenama ba komine. Abo 50 rero bari batanzwe n'urunani rushasha rwa politike Burundi bwa bose, uwo murwi wigenga rero ujejwe amatora muri iyo ntara ukaba utanga imvo zibiri nyamukuru: kuba ata mikono iri ku myidondoro nuko kuba ata mwidondoro wabo ujanye n'ubwoko bwabo urimwo. Godelive Ndayihereje aserukira urwo runani muri iyo ntara akavuga ko imaze kwitora umurwi w'igihugu ujejwe amatora seni. Warongoye runani Burundi bwa bose muri iyo ntara akavuga ko ari ikibi bakorewe. Abanywanyi babiri gusa nibo bari bibagiye gutera umukono ku myirondoro yabo. Abanywanyi bacu bose ngo berekanye ubwoko bwabo igihe twatanga intonde z'abitoza, niko yasiguriye SOS Media Burundi. Gushika rero nta tegeko na rimwe rigenga amatora mu Burundi ivuga ko umwidondoro utegerezwa kuja ku bwoko bw'uwitoza ku matora yose. Amatora rero mu makomine y'abashinga amateka n'abakenguza amateka azotunganywa hisunzwe indinganizo nshasha yakuye intara 18 zishira kuri zitanu. Ni intara ya Burunga mu manuko bushira uburengero n'ubumanuko bushira ubuseruko, ikaba igizwe n'amakomine 7 harimwo Bururi, Matana, Makamba, Mpinga, Kayove, Mabanda, Rumonge hamwe na Rutana. Titwaramaze kwitura seni, niko umukenyezi Ndayihereje yongeyeko. Kuko itegeko rero rigenga amatora abantu babiri, umwe yitoza n'uwundi amusubirira mu gihe uwo wa mbere yobiheba kubera indwara canke urupfu, bategerezwa gutangwa ku ngero zose n'imigambwe canke inani z'imigambwe. Buri mukandida wese ngategerezwa kuriha amafaranga 200 kugira ngo hirindwe abitoza kugira ngo binezereze. Kubw'umukuru wa seni Prosper Ntahorwamiye, iyo ni ingwati ya mbere. Mu ntara ya Burunga rero urwo runani rudende Burundi bwa bose batanze abanywanyi 350 bitoza ku bajenama makomine. Tangwa rero ry'ibisabwa kugira ngo umuntu yitoze ryabaye ku 9 gushika ku 18 Kigarama guheze. Ivyo amatora rero ni gutyo vyifashe. Abanywanyi ba CNDD-FDD biciyemwo imice kubera urubanza rw'ubwicanyi aho ni mu Kirundo. Iyo migwi ibiri y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi sani iriko irakwegana rero amashati inyuma y'urubanza rw'iyicwa ry'umuntu rivugwamwo ko hari indongozi nkuru y'umugambwe akaba n'umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'imbonerakure. Haribonekeza rero icuka kitameze neza muri urwo rubanza kubw'amasoko yacu. Isanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu heze ryatumye haba umutingito nyawo mu barwanyi umugambwe. Uko bivugwa rero n'amasoko menshi yegereye intwaro muri komine n'imigwi ya CNDD-FDD mu Kirundo, umuntu rero ntarahamwa, ikiziga ciwe kiracari no mu buruhukiro bwo ku bitaro vya Kirundo. Bivuga ko Viateur Habimana, musitanteri wa komine Kirundo, yabujije ko uwo muntu ahamba, avuga ko ari ngombwa kurindira ingingo y'ubutungane. Uwanyuma rero yari no gusezeranya kandi umuryango w'uwagezwe icako azowufasha cane mu gukurikirana urubanza gushika no kwishura amahera y'uburuhukiro. Ukekwa ko ico caha rero nico bivugwa ko ni Marc Nduwamahoro rero ukekwa ko ico caha cane akaba n'indongozi y'umugambwe uri ku butegetsi, akaba afungiye kuva kw'igenekezo rya 15 Kigarama mu magashoka parike y'intara ya Kirundo. Ivyo bikaba vyaratumye haba gucanamwo mu mugambwe barwanya imigwi ibiri itandukanye cane, harimo umugwi umwe mukaba n'uwahoze ari Colonel Anastase Manirambona n'uwahora ari umushinga amateka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe. Abanywanyi baho rero muri iyo ntara Marc Nduwamahoro bari mu ruhande rwa Jean Bosco Nzigamasabo, nawe Viateur Habimana akaba avugwa mu bikorwa vyo gukurikirana urwo rubanza. Hari mu ruhande rwa Manirambona mishamirano hagati yayo mababa nisaniri ko rirarwizwa n'ukuntu bariko barishira ku ntonde z'abizigirwa. Marc Nduwamahoro rero ari kuri urwo rutonde ariko umusitanteri ntariko. Ayo matatu yo mu mugambwe yarakomezwa na politike kuko ubwo bishamirana bibonekera mu gukora intonde z'abizigirwa bagezwa hanini nabo ku ruhande rwa gihahe afatwa nk'umugenzi Sumambiko Reverien Kuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ivyo kandi vyo byaratumye bamwe mu ruhande rwa Manirambona bigizwayo harimo n'umushikiranganje kwivuna abansi Tribert Mutabazi. Aho rero hari izo ngingo bamwe mu bihangaye by'umugambwe uri ku butegetsi n'abajejwe intwaro bandanya baja kuraba Marc Nduwamahoro aho afunzwe, aho rero afashwe neza. Abandi nabo bakaba bahitamo kuguma kure mu kwirinda kwinjira muri izo manza zikomeye. Imikino y'ubutungane rero ngirakomeye cyane kuko Jean Claude Ndemeye umushikiriza amanza mu ntara ya Kirundo bashaka no kujana urwo rubanza muri sentare, nuko amasoko yo muri ako karere bivuga uwo wanyuma ari mu ruhande rwa Jean Baptiste Nzigamasabo yifuza guhumuza
gutohoza imishamirano imbere yo kubandanya iyo dosiye yoba mbere yari inateguye no kurekura yikekwa ko icaha kubera igitsure c'ivyo bihangange vy'umugambwe. Ku rundi ruhande rero umusitanteri wa komine ariko arahatira umuryango w'imisi gusaba ubutungane mu rubanza rw'ikibiriraho akerekana ko adashigikiye ivyo kudindiza urwo rubanza. Hari ubugizi bwa nabi ngo bunateye n'isoni kuko yishwe yakubiswe gushika apfuye na Mark Nduwamahoro n'uwo bari kumwe bari yatawe mu murimo ku mutumba wa Kanyinya. Ikiziga ciwe rero caratowe bukeye n'abahita. Ubwo bubisha rero ntibugaragaza gusa gushamirana kuri muri CNDD-FDD ariko nicerekana ingorane z'ubutungane rimwe na rimwe zibangamirwa n'ivya politiki. Bizova rero muri urwo rubanza ntibiramenyekana ariko ni ikigeragezo gikomeye ku bijanye n'ubwizigirwa bw'inzego z'ubutungane n'ubutegetsi muri ako karere k'uburaruko bw'u Burundi. Tukengurukiye mwe mwese mukurikira amakuru yacu ya mbere tubashikirije muri uyu mwaka 2025. Ndabasaba kugira ngo ntimuzocikwe, mbibasaba kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyondako kugira ngo munamenye uko bizoba vyifashe muri uyu mwaka makuru hamwe n'ibiganiro biba bigezweho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Imana bahezagire, turaza gusubira.